hariho ikidengeri mu giheburayo citwa Betesida, cari gifise amabara atanu. Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hariho ikidengeri mu giheburayo citwa Betesida, cari gifise amabara atanu. Murayo amabara atanu hariho abarwayi benshi cyane bari barorereye ko bazazikuruka, ibimuga n'abacunga indwara. Kukidegeri kuzikurura amazi, uitangiye kutambukiramo agakira ingwara iwe. Rimwe na rimwe marayika yaramanuka kukidegeri kuzikurura amazi, uitangiye kutambukiramo agakira ingwara iwe. Igorogota inya yanga babambwe umukiza Yesu, yabambwe hagati y'abaguzi acumitwa icumu mu rubavu. Igorogota inya yanga babambwe umukiza Yesu, yabambwe hagati y'abaguzi acumitwa icumu mu rubavu. Urugo rubavu rwiwe atoboza isoko y'amazi n'amaraso, kugira umwizeye agira ibyaha vyiwe. Abasambanyi ibyaha. Urugo rwiwe atoboza isoko y'amazi n'amaraso, kugira umwizeye agira ibyaha vyiwe. Nuze kwa Yesu agukiza ibyaha, nuze kwa Yesu aguha ubugingo, nuze kwa Yesu akugirira neza, nuze kwa Yesu umwami w'ivyiza. Nuze kwa Yesu agukiza ibyaha, nuze kwa Yesu aguha ubugingo, nuze kwa Yesu akugirira neza, nuze kwa Yesu umwami w'ivyiza. Nuze kwa Yesu agukiza ibyaha, nuze kwa Yesu aguha ubugingo, nuze kwa Yesu akugirira neza, nuze kwa Yesu umwami w'ivyiza.